akataraboneka mu gisagara cacu ca Bujumbura hari maison de passage nziza cyane igita byorosha wabonye nyinshi wumva nyinshi ariko iyi nayo ni rurangiza bati iyo maison passage iherereye hehe iherereye haruguru ya Monsiyo Gikungu uduganye pave ugaca kuri Eglise Anglicane ukayirengana gatoya ukagira kuri alimentation family grocery uharenganywa cibona akabarabara kaduga kivu kitwa Avenue de Alarme ukaduganye gatoya nkuja hitwa mu Giporto ucubona iyo maison de passage nziza cyane kataraboneka muri iyo maison passage hariyo piscine nziza cyane uri kurayoga n'umukunzi wawe ni wararaye ifise jardin nziza cyane ushobora gukoramo imanza wicaye muri jardin akayaga kabujumbura kose kagusanga aho wibereye kubera iyo nyubakwa yitareye ku musozi ukikuje igisagara ca Bujumbura aho akayaga katanganyika kakuduga kukumva neza winjiye indani muri salo ifise salo nziza cyane salamanje nziza cyane yakataraboneka ugeze mu gikoni cabo naho wogira ngo si mu Burundi uhasanga cuisinière nziza cyane ukasanga cuisinière furu yotsa imikate yotsa inyama inkoko eka nibindi byose hakaba hariho n'imashini zikora maji wikeneye kunywa akaji kakanye ucushira muri frigo ugakanyisha ukinwera kuko hari frigo nziza cyane Ntitwibage no kubategura igikoni cyo hanze ku buryo ushatse gutekesha amakara naho nyene uguma watetse ifungurwa zawe ibyumba vyaho navyo nirurangiza ucinjira mu byumba vyaho umva kamoto keza cyane amashuka asashe neza cyane reka ntiworaba muri ico cumba hari akuma ushobora gucomeka muri prise kugira ngo imibu yose yiruke dushe zaho ntiworaba zisa neza ziratagase ushatse ushobora koga amazi yo hejuru ushatse ugashobora koga amazi yo muri baignoire wicariye cyangwa wiryamiye kandi ushatse uga amazi akanye cyangwa ukoga amazi ashushe eka ntiworaba iyi maison passage ije hageze ntimwumve ngo nuko ari heza cyane igiciro ntituzimba kuko dukunda badusanga ngwino wiruhukire neza uryame muri maison de passage nziza cyane umutekano w'iyo maison de passage urakwiye cyane kuko hasanzwe hariho n'amakamera amwe bita mu gifaransa mu kinofunufu camera de surveillance barayamaze bati uryama heza ukarota neza kandi uryama heza ukaruhuka neza ufise icubaza twakure kuri 68 74 24 65 iyo nimero iri no kuri WhatsApp canke twandikire kuri karibu mwese murahawe ikaze Ni sawa. Ni sawa. Nakomeye. Ego. Urashobora kundangira aho abandi bavyeyi batonze? Waje kuvakisa umwana? Ego. Okay, uca ngaha muri ruhande. Ego. Okay, uca ngaha hamgacu kata mu ruhande rwo haruguru. Uca ubona aho abandi batonze? Ego, urashobora kunyereka aho nokwifashishiriza gatoya? Fasha umwana gatoya. Okay, nta kibazo.
centre. Ninje kubaza umugore agwariye muri centre yazanywe n'umwana w'umumama ukuntu iba amerewe. Centre uyu mama twarabwiye ikibazo cy'ubugwayi afise amerewe nabi ariko si cyane kuko ukeneye kugirirwa operation twabwiye ibisabwa turarondeka bajya baje kumugwaza kugira ngo bagende kugira nimba bikunda ko tubatumira ko umuntu uzanye umuganga ngakaza akakora operation ngaha cyangwa tugakora transfert twe nk'abaganga twarabwiye ibisabwa rero turindiriye ko tubisabwa biboneka kugira ngo umugwayi wanyu akurikiranwe kandi yuko mugenda murateba kuzana ibikeneye kugira ngo tumufashe nikabandanya kuremba. Rero igikenewe nuko mukwakwanya mukazana ivyo bikenewe kugira ngo bikunde umugwayi wanyu tumufashe ave ajyana hakiri kare kuko indwara arwaye si imwica maze gukorerwa mu operation asomerwa neza. Okay, sawa murakoze. Merci. Muganga avuze iki? Muganga yambwiye ko umugwayi ameze. Yambwiye ko umugwayi akeneye kugirirwa operation kugira ashobore kumera neza. Yambwiye n'ibintu byose bisabwa. Numvise bitoroshe. Mugabo hamwe n'Imana byose birakunda. Ndumva no kwizeza kandi na muganga yanyijeje ko umugwayi azokira. Gusa rero nashaka umenya mawa yawe ku buryo nina ukenera nza guhamagara ngenda nanje ndaguha nimero yanje ku buryo nanone ne uzomenyesha. Uyifise ngaho hafi naguhamagara ushobora noneho ushishiramo hama Aline ngiye kwitaho muhira nanje gazosubira ejo. Mwakoze kumba hafi. Ego. Aline nyene wamumenye ko ari we? Abe nimba yishuye umuntu nabitse mu mutwe niyo ujya mugore. Imyaka yose nabayeho yangumye mu bwonko. Rero nimba ari umuntu ashobora kwibagirwa n'ujya mugore ni we nyine. Aline none nimba ari we ushatse kuvuga yuko uwo mwana Juste yaba ari umwana wacu? Nanje ivyo bice bincanga ariko nimba uryo mwana ari uwacu none nora nawe ko gataba namubonanye kare ko ibintu byose biranga uryo mwana wacu pasi. Oya ntitwumvire byinshi kuri Juste urya mwana no wa Bosiko rero nta kuntu twakwiyumvira yuko ari umwana wacu. Okay, ivyo reka tuvyihoze
gusaba bari ikintu nshaka gusaba. Jewe mujye amafaranga yaziye $1,000,000. Jya mugore tumuvuze. Kuko inyishu z'ibibazo byose dufise tuzozira ngo ujya mugore niyamara gukira. Kuko nanje biko birancanga. Ndumva nifuza kujya mugore yokira akaduha ukuri. Kandi uravye amafaranga n'ahandi hantu yakura. N'umugabo wanje nawe mubwiye yaramakije. Kuko nifuza kumva ibintu vy'urya muryango mu matwi yiwe. Rero reka dukorere Imana ujya mugore tumuvuze. Okay. Reka ndaza kubwira ujye mukozi wanje Eric azoyihanzanire ejo mu gatondo wewe udushoza kuyatora. Okay, ça merci. Okay. Hola. Hola. Uri ngaha? Shanda hamaze umwanya. Naciye ku kazi mvuye kwa muganga ndakubura. Nasanze atakazi burya kenshi kariyo. Nshaka kuraba. Hari umuntu nshaka kuraba hiyo epfo. Niho natebeye ndanamubuze. Shara nanje nabonye tari wewe wenyine nawe abahungu dukorana nta numwe nabonye. Nisibo bari kandi na boss nyine namubwiye ko bafatiriwe. Ya nawe. Yavuze yuko aho kazoza ngo kugemurira. No miyogeri boss kaza kugemurira. Nebyageze gute? Kwa muganga. Kwa muganga je bambwiye ngo nta kintu cyatari mama yabahaye usibye ko ngo iyo habaye ihindukana ritonya bahategezwa guhamagara umugwaza akaba hari nyine akabimenya akamenya situation y'ukuntu umugwayi ariko arabandanya ariko ngo nta bintu byatari. Cyakweri? Yego. Izo ni muganga bikubwiye? Oya, si umuganga yabimbwiye. Ariko ari umumama yitwa Aline yagiye kuvugana na muganga. Hama ndamubajije ambwira ko ivyo baganira na muganga ari ivyo. Kuta kibazo mama yagize ca danje. Juste. Cyangerageje kuraba ivyo neza. Nta muganga yo kubaka ku telefone umugwaza cyangwa nk'unyene umuntu hata kibazo cabaye. Ntibibaho. Kumbura ngira babonye utoshobora gusiporta ikibazo coba cabaye bahitamo kureka kukubwiza ukuri. Sinumva n'igituma utinjiye indani kugira ngo vyirabire. Ariko ntacu n'uru Aline nawe ninde? Aline ni mama w'umugore wa papa. Ngenda kusaba amahera twarahuriyeyo ndamubwira ikibazo mfise ariko ntiyakimfasha kubera ko yambwiye ko atamahera afise. Gusa ngerageje kumuramba n'umengo n'umwana mwiza nkamwe biba yafise ndibaza yo yamfasha. Bene amazina ya Aline ndayatinya ariko wowe ndumva wongera atandukanye nabo narinzi. Kandi numva menga afise umutima mwiza gusumbana papa wawe. Ashobora kuba afise umutima mwiza kurusha wa papa kubera ko Jimbo umenga afise umutima mwiza n'umuntu ushobora gufasha. None kubeka amazina ya Aline we yavuga nabi. Imana ishimwe kateri Aline nzi. Bene amazina ya Aline je ndayatinya. Kubera bigeze guhemukira. Aline. Amuhungu we Aline n'akajembe gete. Hari ibintu usanga bikanganye uvyumvise icugira ubwo ariko reka tuvyihoze usanga bameze neza. Ariko jewe Aline twahoye. N'umukobwa yageze gukunda araguhemukira buriya ibintu by'inkundo nuko bimera. Agashire bugira azi yuko je rifuza gukundana. Murigera ukunda. Shase ndigera nkunda ariko ndavyifuza kwera umunsi umwe nanje nzokunde numva bene bimeze. Yoho reka wa muhungu gukunda biraryoha. Gukundana? Urazi yuko umena sheri. Ba witwengesha ubusa. Je bya bintu bibari bike. Iya n'ubugugu bwanyu nye. Je no pfa gutwenga n'ubuzima bwatu kubise. Reka. Agufashe. Yo sheri. Reka ndamazi. Yego. Yataye.
Aline karibu rero. Urakoze cyane. Ashe nawe ntutevye wari hafi. Nari hafi ahubwo nenga haruguru ku bitaro. Shinakora ko ari hafi yawe. Reka nce gukora ko nenga ukeneye. Ku bitaro. Ndagwaye. Sha. Sinzi ko umuhozi nagahungu karaho kagwaje nyina wako. Nabonye mikoro yaba ari makenye cyo numva nabafasha kugira arabiko yo gwaze nyina wagakira. Shari kora kuri ikigo ciza. Rero je nabonye afere yawe mpamagara. Birantangaza. Kubera ko je nabimenyera abantu bazakundamutsa kenshi tubanza kubipanga. Rero ntatangajwe no kubona afere yawe. Nenda ukeneye. Yego ndakumva. Ikintu nashaka tuganira sikindi. Mbere na mbere kwandi mbere ko tubiganira ko ushaka gusaba pardon. Nyine bikubwira ko ubwo ntabyo kumbabarira ariko numvise atavyo nakwigumwiza. Shaka ko tuganira ku kibazo cerekeye Nora. Naragize iki nta kibazo mbwira. Naco yabaye mugabo nashaka kumenyesha ko Nora ari umwana wanje. Gute? Nanje nagiye kubimenya natevye. Cyane ibintu byagiye kubinyerekana igihoza muhira tukaganira ku bintu vya Nora ukuntu wamutoye agakaye wamutoranye amazina yiwe byaranyibishije ko Nora ari wa mwana wanje nabura ariko sinagize ndabikubwira nyuma niko uca mbona nagakaye naburanye umwana wanje Nora gafise n'amazina asanganya yandi ndamenya ko Nora ari umuhungu wanje narabyishimiye ko nari maze igihe kinini cyane ndamuhiga ariko umugabo wanje ntiyabikunze byanatumye namwirukana rero nk'umuvyeyi yamfashije kurera numva no kwicara ndabikubwira. Nora umwana wawe Nola nakubeshe hageze aho numva umengo noja kwiba ahantu hari hose cyangwa ikintu cyeco cyose gishoboka condosa ry'amahera. Umuhungu ugeze ku ciyumviro kibi cyane nyimba ugeze kwiyumvira yuko wokwiba ugeze ahatembe sindakubeshe mbega urazijiste ko hari igihe umuntu ahitamo ikintu ugasanga hagukemura ikibazo yiteka ibibazo iyumvire nk'ubu wivye bakagufata nta nimba atawushobora kwiba ngo ushikane boce bagufata kandi bamaze kugufata ofungwa amahirwe menshi nuko ubona herayo iyumvire rero ufunzwe ninde wundi muntu yokwitaho mama wawe uruvyiyumvira kije mvura kugira juste je nawe turi abantu bakuze ahabuje turabagabo n'ahata abagore dufise urakwiye kuza tukiyumvira ngene tushaka kuyaronka kandi tukaronka amaguru mashi ahubwo ndafise iciyumviro uramaze kubwira boss opfumubwira ko tuzakorera twese turi babiri wumva ushaka bivugako twabiganire kera yambwiye ko atayafise ariko Nora amafaranga ni menshi wo urayumva miliyoni 5 urazumva nta muntu usanzwe yo yagufasha amahera tera mbwiye ati boss niza amahera tuzoyakorera ebana yavuze tayo mahera
mwoyakorera hafi imyaka yanyu yose rero ayo mahera nayo nubaha sha rero mbona umenga ibintu birakomeye komeza kwanga nzogaruka vuba mu Rwanda sinzosubira kuhateba kandi ingaruka sinzosubirayo kamuzo cugaruka twibanira subire tubane nk'umwana na mama arashobora kuba yaragarutse mu Burundi. inde Okay, urafite telefone? Telefone urabizi ko ndayifise. Okay, irimo amayinite? Ninze ndakwereka. Yarinde uri kurarondera nore. Ntiyitavye. Ariko igihe cyose namutelefone kuri no nimero ntiyigeze pasi kirinze rirengana gisigura kari ngaha mu Burundi. Ahubwo icyo twakora reka tuje kumuraba turinze tubana n'uyu muntu amahirwe menshi nuko aya mafaranga tuzoca tuyaronka. Saseri yego itse. Okay, tugende. Wese siwa telefone? Nindi nimero itabawumviriza. Sandaje murakoze. Ni kwa muganga ngo barankeneye. Abo rero. Kirega ngene kwa muganga. Wacu jaya aho hantu. Urambwira bigenze neza. Ucu usanga kwa muganga. Cyangwa umvugishe kuri telefone nazi nimero yanje kuyizi uracu ndondera ko yakundi telefone. Umbwire kuzagenza. Sawa, wewe genda kwa muganga. Kandi ibyo jeje naguye no kwiga nta kindi inkumbu ziki urozana by'inkumbu ku kivi regaho ku kivi mani kamenyo gose shazo zana amanota y'amaburabe umviriza neri cyo twagutumye no kwiga ukazozanya amanota meza cy'inkumburo bikuremo hama wibika ikintu nakubwiye ibintu byo gusamara utumwanya mu byafise umumaro ibana kurayo tuntu kuduhungu dusore se usanga timo turagutesha umutwe uzucuranye cunyandikira ukambwira jo kama ifoto yo ni nimero tukihuriza ni mama wawe turi kuvuga reka abanyagufuha kaye sirwa ndamuga muvugane ko wambwiye ko ejo mwayaze mwaravuganye sawa sawa. La kumenga urananiwe none bimeze gute? Sawa. Urayuzwa urashonje? Okay. Wiwe neza rero. Bo jemeze fresh ndi kuvugana na Neri kugira ngo inkumbu garakumbuya uko bwarani hatana. Yambwiye ko mwavuganye kuri telefone hirya ejo. Okay. Kandi ndabareke musigaye murayaga ngiye kwiryamira. Okay, twe twahejeje ariko bo baye ngomwe ndamusubira tuyaga nusumenga yarafise byinshi byo kumbwira. Uramuvugisha rero nje kuruhuka cyane. Cyane ngukumbuye be. Cyangwa kwiryamira. Okay. Come in. Oh, Nora. Karibu. Hama karibu cyane. Yakoze. Wahuraye. Nari ngaho nyene. Nimba ari umuntu wanejejwe no kubona nawe ni wiwe. Oh,
je maze iminsi naraje maze gushika ino naraguhiza ahantu hose habishoboka ndakurondera ndakubura ndagenda no kubaza Aline arambwira neza ko atazi aho uri. Narawihangane ndabizi neza ko waciye muri byinshi maze kugenda. wabimenye gute? Narabimenye Aline yaraje ngaha yambwiye buri kimwe yarambwiye yuko umugabo wamaze kumenya kuri umwana wiwe kuvyakira byamugoye acara kwirukana ariko umubabarire Aline siwe nukuri ari abagabo bipfu bameze uko. Ntivyakubwiye? Yosh Yarakubeshe ko ushatse kuvuga iki? Catumye umugabo we wanyirukana kiri kure cane n'ivyo yakubwiye. Ushatse kuvuga iki? Sukuri nuko catumye umugabo we wanyirukana umugabo w'icatumye yirukana. Ndaravuga ndaba mu maso ndi mama wawe nta kintu kimwe ugomba kumpisha ngize ukuri habaye iki? Mama umugabo wa Aline yaje kumenya yuko je na Aline twahora turyamana. Sa? Mwana muje gusenga tutabona. Nora ko mbizi neza ko nakureze nakurera neza. Cyakugende gute kugira ngo uje kuryamana n'abantu bakuruta bangana kuri? Mama nanje ntabwo ari jewe. Aline bisa nkuko yamfata ku nguvu. Yarankanga akambwira ko nanse akazi gazoca gahera. Akambwira kandi ko nanse azoca ndeka kwa databuja. Akavuga ari cyane agomba kumufata ku nguvu. Nayindi shona nari mfise atari yo kubikora. Icaje kumbabaza gusumba naje kumenya yuko Aline Sa? naje kumenya ko yibungenze inda yanje. Ko? None ari nafise inda yawe? Nora uratinyuka kugenda kuryamana n'umuntu uzi ko ari umugore wa boss wawe? Bivuze ko warenze n'umuterana inda ntabwo byabaye rimwe canke kabiri. Wabaye iki wa mwana we? Mama mvye byose nari kuvyihanganira. Mama iyo nza kumenya hakiri kare ko Aline ari mama wanje sinari kubahuka ukwegera muri urya rupanga baba. Ariko aho bigeze sinzi nyimba ndi umuntu yitwa gute, sinzi ko ndi kivume, sinzi ko ndi gihume. Ndamaramaje cane. Umuntu wenyene sigashoye kuntahura ni wewe. Isi sigaye yambanye ntoyi nta kintu na kimwe kindyohera. Ndagusavye wirengagize amakosa yose noba naragukoreye kuri incuro ndashaka ubufasha bwawe. Ibi byose uriko uravuga ndabitahura kandi nishinje n'amakosa cyane pe. Ndabizi ibyo byose waciyemo n'ibyo uriko uracamo. Nanje ashobora kuba ari amakosa yanje kubera ikosa nakoze umunsi umwe gusa nkakwirukana ukava impande yanje ngo genda. Niyo mpamvu waciye muri ibi bintu byose. Na please nanje umutima uri kushinja icaha. Bari ikintu cyose ushaka ngufasha ndakigukorera. Urakoze mama. Urakoze kuba unyemereye kumfasha kubera ko ibi ngomba kukubwira nanje nari navyumviriye cyane ariko kubera ko ataburyo nari mfise ndabura uko nubikora. Rero ndagusabye ko byogenda kose umfashe. Ndashaka umfashe dukoreye icyanda yari ko ujya mwana sishaka wabaho.